Abantu batatu, babiri bo mu gisagara ca Bujumbura n'umwe wo mu ntara ya Bujumbura nibo baraye bahitanywe n'ibitero by'abantu batamenyekanye. Ivyo bitero rero biguma bihitana ubuzima bw'abantu ngo nimba bidategurwa na leta ya CNDD-FDD, iyo leta ikwiye kubitorera umuti. Imigwi ibiri ADF na Rede Tabara niyo yagirizwa na Barisito Ndayishimiye arongoye Burundi ko ariyo iriko iteza umutekano muke mu bihugu by'akarere. Yamara bamwe mu banyagihugu begeka ivyo kugwaruka rw'imbonerakure ngo kuko haba mu Burundi, muri Kongo no muri Tanzania imbonerakure zimaze gufatwa kenshi ziri mu bikorwa byo guhungabanya umutekano. Imbonerakure ngo zitatswe ibigwanisho nta mahoro azobaho mu Burundi. Abajejwe intwaro n'igipolisi muri komine ya Muhuta intara ya Rumonge bagirizwa n'abanyagihugu bo muri iyo komine ko ataco bafasha mu gihe hakorewe ikibi abatavuga rumwe na CNDD-FDD, cane cane abo mu mugambwe SNL. Abanyagihugu b'imuhuta bakaba bavuga ko bakwiye kuguma bigwanako mu guharanira agateka kabo. Abanyagihugu bavuga ko umushingamateka Gabriel Nisezerana yaciriwe ihadabu ry'amafaranga angana imiliyoni 3 kubera ko yafashwe ari kanyegeza igitoro mu mabido atari gihano. Akwiye nyabuna gukurikiranwa n'ubutungane. Hari no yanditswe abateguriye mu gisata c'indero hamwe n'uburimyi n'ubworozi. Muriko muyashikirizwa na Dondo Tuyombaza umutima mu buhinga bw'ivyuma ni Jifrene Manirakiza. Ndasubiye kubaramutsa. Mu gisata c'umutekano abantu batatu nibo baraye bapfuye bahitanywe n'igitero c'abagizi ba nabi. Babiri bakaba bapfuye batewe grenade muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Uwundi umwe akaba yapfiriye muri komine Mugongomanga mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu bakavuga ko baruhijwe n'ivyo bitero by'abagizi ba nabi bimaze iminsi vyibonekeza mu gihugu cose, bigahitana inzirakarengane. Kuri bo ngo nimba ivyo bitero bidategurwa na leta ya CNDD-FDD ngo yari ikwiye gufata ingingo zibereye zo gukingira abanyagihugu. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu King Blaze Iranzi. Hari ku munsi w'ejo hahise igerekezo rya 2023 Nyakanga mwaka 2021 nk'igihe cy'isaha imwe z'ijoro aho hategwa grenade ku rugo rw'intwazangabo Aroni Ndayishimiye rusanzwe ruri muri zone Kamenge quartier Mirango ya kabiri neza na neza kwibarabara rya 14 mu gisagara ca Bujumbura. Iyo grenade ikaba yaciye ikomeretsa bikomeye umukenyezi w'iyo ntwazangabo, umukozi w'umwigeme wo mu nzu cyo kimwe n'umusirikare yarasanzwe ari mu rugo rugo, akaba yarasanzwe acungera ubuzima bw'iyo ntwazangabo. Abo bakomeretse bakaba baciye banyarukanwa kwa muganga, ariko babiri muri bo bagizwe n'umukenyezi w'iyo ntwazangabo n'umukozi wabo bakaba baciye bacikana bakiri kwa muganga. Tubamenyeshe ko iyo ntwazangabo Aroni Ndayishimiye isanzwe itwara batayo y'amajana 212 ikorera mu ishamba cimeza rya Rukoko, aho isanzwe ivugwa mu mabi menshi yo guhohotera abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD. Uwo Aroni yene akaba avugwa ko ari we yanyuruje Eringo Mirakiza yahoze atwara umugambwe SNL muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura hari mu kwezi kwa Mukakaro umwaka nyene turimo. Ico gitero kiremezwa kandi na Desire Nduwimana avugira igipolisi cy'u Burundi, aho avuga ko igipolisi catanguye amatohoza kubakoze ico gitero. Tumwumvirize ijwi giwe tukaba turikesha bagenzi bacu ba radio televiziyo Isanganiro. Mwazikibi yanga mu Kamenge yateye kubwo intazangabo igrenade igahitana ubuzima bw'umufatani wiwe n'umukozi. Polisi cyacabana rero amatohoza cyatangura kugira ngo shore kumenya izo zongeze zifata. Hanyuma rero no kuvuga yuko polisi gisaba abanyagihugu yuko habaye ikintu nk'icyo bagerageza kuvuga bagakurikirana bagafasha ahandi mu bijyanye n'umutekano.
Ikindi gitero kivugwa ni cyaraye kibaye ejo nyene nk'isaha 2 z'ijoro ku mutumba Butagazwa komine Mugongomanga intara ya Bujumbura aho haza umuntu atamenyekanye yinjira mu kabare ashikarasa abantu bari bateyamiye ngaho niho hacacikana umusore w'umuyabaga umwe azwi kw'izina rya Trezor uwundi arakomereka cyane akaba yaciye nyarukanwa mu bitaro. Nkuko makuru ashikira radio haguruka bivuga ngo hafi yahabereye ico gitero hasanzwe hari kirindiro c'abasirikare ariko abo basirikare akaba kimwe bigeze bakora ngo batabare abo banyagihugu igiheza kikababaza abo banyagihugu bo muri ako karere bakabona ko ivyo bitero intwaro ya CNDD-FDD isanzwe bifitsemwe uruhara. Abanyagihugu batandukanye bayazana radio haguruka bakaba bagize bati turaruhijwe n'ibitero bimaze imisi byibonekeza mu gihugu cacu. Niba koko leta itabifisemo uruhara yarikwiye gufata ingingo zo kudukingira. Tubamenyeshe ko ivyo bitero byose bimaze imisi biba mu mihingo itandukanye y'igihugu atamugwi numwe uravyitirira kiretse igitero giheruka kuba ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye aho cemanzwe n'umuhari Red Tabara uvuga ko wiyemeje kugwanya leta ya CNDD-FDD. Kunyuruza abantu bibandanya kuvugwa mu Burundi hakaba hari amakuru avuga ko hari umugore n'umugabo bazwi ko ari abanyarwanda bashobora kuba baranyurujwe n'ubutwara igipolisi co mu ntara ya Rumonge. Umugabo akaba azwi ku mazina ya Sibomana Samuel mu gihe umugore yitwa Speciose. Abo bantu ngo hashobora kuba haheze ikiringo c'indwi hafi 2 zose banyurujwe nk'uko uyu munyagihugu abitwiganira. Amajwi yiwe akaba yahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe. Ariko araheze indwi 2 babatwaye imodoka y'iterereza ryo mu Rumonge rero kubera bari abantu n'abashasha aho hantu mu Rumonge centre komine Rumonge n'intara ku mutumba wa Gihwanya mu gacimbiri bita Nyankende hafi yahura amatara asanzwe niho abantu babakwiye. Rero bategereye umugabo wari wero batembera aho hantu niyo modokari babona ihagaze ngaho bakibaza ngo n'abantu baje gutembera aho bisanzwe. Rero umudamu ari kuvoma yagiye kuvoma amazi abaca ko bamubona hamugabo afatanya mugabo musha muri ya modokari ashayindira ko umukenyezi nawe ava kuvoma bamakiye amazi bayasesa aho nyene bakubita modoka batwara bose. Abantu bagira ati n'abantu batwaye kubera iki ko arabanyi beza atakabi tubazi ko abantu batwaye he bigenze gute babwiye ngo bavuye mu Rwanda ari byo bononye amaso yaciye abayo barabaje mu bushi bwose barabura abo bantu bamenye irengero ryabo guheza induzi biraye ariko simenya neza na neza itariki ntibashoboye kuyironka ngo bayimpe. Abo banyarwanda n'abanyarwanda babiri umudamu umugabo yitwa Sibomana Samuel umutambukanyi nawe yitwa Speciose. Naho umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiriza imigwi nka ADF na Red Tabara ko ariyo iriko iradurumbanya umutekano mu karere no Burundi burimwo. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na radio haguruka bamenyesha ko ahubwo nyabuna ugwaruka kw'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aturukamwo ariko ruri kw'isonga ryo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi. Bakamusaba ko niyaba akeneye ko abarundi baronka amahoro yokwaka ibigwanisho uko gwaruka rwahawe. Mu gihe naho bitogenda gutyo ngo nta mahoro azotaha i Burundi vuba. Idonido na Alice Mukeshimana. Ahagaze imbere y'isinzi y'abanyacubahiro abarongoye ishiramwe mpuzamakungu rijejwe amahoro n'umutekano ku isi abakuru b'ibihugu b'amareta hamwe n'intumwa zidasanzwe zaserukiye ibihugu byabo muri iyo nama umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yamenyesheje ko arajwe ishinga n'imigwi ibiri avuga ko ari yiterabwoba ariyo ADF na Red Tabara ngo isanzwe icumbitse mu buseruko bw'igihugu kibanye ca Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo acayagiriza iyo migwi ko ariyo igandagura abarundi ngo nayo ubundi amahoro n'umutekano byari byarasasagaye mu Burundi bafatiye ku kuntu abarundi banyuruzwa mu gihe hari nabirirwa barahagarikwa agasakisaki atamategeko akurikijwe. Abanyagihugu bashoboye gukurikirana ijambo rya Evariste Ndayishimiye yashikirije mu nama igira 76 yishira hamwe mpuzamakungu ONU bavuga ko batanezerejwe n'iryo jambo ngo kuko atavuze ikibazo cy'ugwaruka kw'imbonerakure z'umugambwe asanzwe aturukamwo ngo kandi ari nago ruza kwisonga yo
guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi bakabona ko ijambo ryiwe ryarimwo ububeshi bwinshi. Uyu ni umwe mu banyagihugu twaganiye akaba asaba umukuru w'igihugu kwaka ibigwanisho imbonerakure kugira ngo abarundi bashobore kuronka amahoro. Ikibazo kwa perezida yavuga ati sinze kumva ikintu cy'imbonerakure mu gihugu cy'u Burundi, nibagende mu buzima busanzwe nimba abashingira ibigo mugabo ati inkuru zose ziveyo zose ko bazizi uko byakoze byose babizi, kila muntu wese afite umushefu wabo nk'ubwo bavuga ati shefu wa rirare imbonerakure uribuka ko twaguhaye ibigwanisho bingana ukuntu bigana byose bikavayo icyo kintu hanyuma bagashaka kontrola igipolisi bakitwara nabi n'igendere. Baba abo banyagihugu cyo kimwe n'abakurikiranira hafi ibibera mu Burundi twashoboye kuganira babona ko kugira ngo amahoro agaruke mu Burundi bikiri kure nk'ukwezi, mu gihe ugwaruka rw'imbonerakure wirirwa rurica abo badasangiye ivyiyumviro rugasahura abanyagihugu rugahohotera abanyagihugu, ariko leta ntiyigere ibahana canke ngo ishobore kubaka ivyo bigwanisho. Bakamenyesha ko umukuru w'igihugu niyaba akeneye ko abarundi boronka amahoro vy'ukuri ko yokwaka ivyo bigwanisho ubwo gwaruka rwahawe amahoro agaheza akaboneka mu Burundi. Abajejwe intwaro igipolisi hamwe n'ubutungane bo muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge baradomwa ko urutoke n'abanyagihugu bo muri iyo komine mu kuvuga ko birabira hirya igihe cose hakozwe ibibi ku mugambwe SNL, kandi ko bamwe batuma ugwaruka rw'imbonerakure kubikora. Ni nyuma yaho hasamburiwe ingoro zibiri z'umugambwe SNL muri iyo komine mu kiringo kitarenze imisi 3. Abategetsi ba komine Muhuta bakaba bagumye mu gacerere nk'aho atacabaye. Ukashavu kenshi abanyagihugu bo ngaho muri komine Muhuta bavuga ko bakwiye kuguma bagwanira agateka kabo kuko abarundi bose badashobora kuba abaSNDD FDD. Ito nido mu nkuru dushikirizwa na Mahoro Pasi. Ingoro z'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi SNL urongowe n'umushingamateka Gwasa Agato ziri muri komine Muhuta y'intara ya Rumonge zarasambuwe ku magenekerezo ya 18 na 19 Nyakanga uyu mwaka. Ya mbere ikaba yasamburiwe ku musozi Gitaza, mu gihe iya kabiri nayo yasamburiwe ku musozi Buyenzi muri zone Muhuta. Amakuru ava mu bajeje intwaro bo muri iyo komine akavuga ko abakoze iryo bara bataramenyekana, ariko abarongoye umugambwe SNL hamwe n'abanyagihugu bo ngaho muri zone Muhuta bakavuga ko vyakozwe n'ugwaruka rw'imbonerakure z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo kuko zasambuye mu masaha y'ijoro, kandi akaba ata wundi muntu yubahuka gutembera mw'ijoro muri iyo komine uretse izo mbonerakure nyene zirara zirakizura vyitwa ko ziri mu makomite y'umutekano. Abanyagihugu bo muri komine Muhuta baganiriye n'uruganda rwa Radio Haguruka bariyamiriza itotezwa rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bikozwe cyane cyane n'ugwaruka rw'uwo mugambwe nyene utwara CNDD-FDD. Hasigaye baba abajejwe intwaro mu gipolisi ndetse no mu butungane bakicecekera bagasa nkaho atakintu na kimwe cyabaye, kandi abantu birirwa bahohoterwa umunsi ku wundi. Bavuga ko n'ivyo abajejwe intwaro bavuga ko abasambuye izo ngoro z'umugambwe SNL bataramenyekana ngo ivyo nukwikurayo, kuko haba mu gipolisi cyo ngaho muri komine Muhuta atamatohoza namwe kigeze gikora ngo hamenyekane ababikoze, ngo kuko iyo bashaka gukora amatohoza bari gutangura guhamagaza imigwi imbonerakure igize komite z'umutekano zirara zikizura kuri iyo mitumba bakazibaza ivyabaye muri ayo majoro yo kwa 18 na 19 Nyakanga. Ariko ngo ntavyo bigeze bakora, kuko kubwabo banyagihugu ngo mu bajejwe intwaro harimwo abatumugwaruka rw'imbonerakure guhohotera no gutoteza uwo wese azwi ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bagasozera bavuga bati nduguriye twamugina, barihenda mu gusambura ingoro zacu, twaragwaniye agateka kacu mu gushikiriza kari ku mutima, kandi dufise n'uburenganzira bwo kwinjira mu mugambwe dushaka bivanye n'ivyiyumviro vyacu vya politiki. Baradupfunga, baratunyuruza, bakongera bakica abanywanyi bacu, mugabo bamenye ko iyo atari yo ntwaro rusangi birirwa bararirimba. Abarundi bose ntibashobora kuba mu mugambwe
CNDD-FDD akataretse kaba gasema ibiriko birakogwa n'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Muhuta n'ibitahagarara n'ingwe ntiyarizi gufatira ku izosi ariko yaravyigijwe. Ndugaye Twamugina. Tumira mate inyuma y'akanya gato duce tubandanye. Bato batari gito tururwaruka rw'Uburundi turi bato bazira kuba igito kwiyibagiza umubabaro w'igihugu intonto y'abavyeyi bahekurwa buri munsi ibiziga bikazimanganywa ngo abana b'u Burundi ntibahambwe mu iteka n'urukundo rw'umuryango wabo. Turi abana b'u Burundi bagendera iryapfunditswe n'intwari ibanga ryabangiwe ingata risaba ishaka n'ubuhizi ku murundi wese kwikomeza no gukomeza abandi mu rugamba rwo kubohora icatuvyaye guhoza abavyeyi no guhumuriza abarundi. Turi abana b'u Burundi inkingi zitanyiganyizwa n'umuyaga zigaca kure babambone nabanjana n'ibije bamahoro yanje azira amahoro ya bose bibagira vuba amarushwa y'abarundi igitutsi co kubura ico wiha n'icuha umugenzi kubera ejo heza hakiboshwe n'abansumirinda. Tugaruke ku nkuru y'abategetsi bapfukamye abanyagihugu mu nda bagoma bafatanwa itonga. Bamwe mu banyagihugu bumvise ko umushingamateka akongera akaba yarashinzwe n'amabanga atandukanye mu gihugu Gabriel Ntisezerana yaciriwe ihadabu ry'amafaranga angana miliyoni 3 mu gihe yafashwe ariko aranyegeza igitoro mu mabito kugira ngo ace yongera akigurishe kuri magendo. Babwiye radio Haguruka kwico atari igihano ngo nayo kuba uyo mushingamateka ariko arabisuka ku bakozi ngo namayeri yo kurondera kwiyeza. Bakavuga ko yarakwiye gukurikiranwa n'ubutungane akongera akabogozwa mu mabanga ajejwe. Inkuru twateguriwe na Jeannette Kamikazi. Inyuma yaho hafatiwe amaritiro 1136 y'igitoro co mu bwoko bwa essence kuri station Bupepe y'umushingamateka Gabriel Ntisezerana iri ku mugwa mukuru wa politike Igitega muri komine ya Gitega ku masanganzira y'ibarabara rya Karuzi Muyinga na Ngozi. Umugwi w'iyo ntara ujejwe umutekano wahavuye ufata ingingo yo guhanisha uwo mushingamateka ihadabu ry'amafaranga agera ku miliyoni 3 z'amarundi nkuko vyagaragaye ku rupapuro rwanditswe n'ujejwe ivy'amafaranga muri komine ya Gitega azwi ku mazina ya Ndayisaba Epitas. Gabriel Ntisezerana asanzwe azwi nk'umuntu yagiye arazezwa amabanga atandukanye kandi akomakomeye mu gihugu c'u Burundi nko kuba umukuru w'inama nkenguzamateka, kuba icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu n'ayandi mabanga. Ntiyatevye gusohora itangazo akaba yamenyesheje ko yaguye mu gahundwe yumvise ko station yiwe yafatiwe ko igitoro acagira ko avyegurira ku bakozi biwe mu kuvuga ko abari banyegeje ico gitoro arabakozi kandi ko babikoze ku nyungu zabo bwite batatumwe n'ishirahamwe bakorera. Ntiyagarukirije ngaho gusa, yasavye n'inzego zibijejwe ko zoshengeza abo bakozi bafatanywe itonga. Araheza avuga kandi ko ishirahamwe arongoye rigiye gucungera kugira ngo ivyabaye ntibizosubire ku masitasiyo y'iryo shirahamwe. Yamara naho uwo mutegetsi abisuka ku bakozi ko babikoze ku nyungu zabo bwite, abanyagihugu bobo siko babibona. Bamenyesha ko ari umukenyuro w'abategetsi benshi bakoresha mu kunyaga no kunyonora amatungo ya leta. Bakavuga ko abenshi amashirahamwe yabo bayandika ku bana babo, abagore babo mu ntumbero yo kunyegeza ko ari ibintu vyabo. Bagatanga karorero ko Space Caritas nje barikanuye icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka nawe nyene umugabo wiwe yaciye asohora urwandiko nk'ubwo rwasohowe na Gabriel Ntisezerana mu ntumbero yo kurondera gukingira umukenyezi wiwe. Abanyagihugu bakaba babwiye radio Haguruka ko kuba uwo mutegetsi Gabriel Ntisezerana yaciriwe ihadabu ry'amafaranga angana n'imiliyoni 3 gusa kwicongo atari gihano yarakwiye guhabwa. Bakavuga ko yarakwiye gukurikiranwa n'ubutungane akongera akabogozwa mu mabanga yose ajejwe
isanzwe y'igihugu. Abo banyagihugu bakongera bakavunira akagohe umugambwe CNDD-FDD ko naho wirigura ririmba kuri kurazanira iterambere abanyagihugu ngo ataterambere rishoboka, mu gihe abozanye iryo terambere aribo ahubwo birirwa bariba bongera bakandamiza abanyagihugu bari bajejwe guteza imbere. Hari n'abatumenyesheje ko inyifato igaragara ku bategetsi ba CNDD-FDD yerekana neza ko igihugu cabananiye gutwara, ngo nibave ko babise abandi bashobora guteza imbere igihugu nk'uko bonyene babituyagiye. Mu ntara ya Bujumbura komine Mutimbuzi ishure Rogerme ryugawe biturutse ku kuvuguruzanya hagati y'umushikiranganji w'indero n'abarongoye indero mu ntara ya Bujumbura. Umushikiranganji w'indero niwe yuguruye iryo shure, umuyobozi w'indero mu ntara nawe araryugara. Abavyeyi barereye kuri iryo shure bavuga ko batabonaho abana babo bazigira, ngo nakamaramaza kuri iyi ntwaro ya CNDD-FDD aho atawukimenya uwutwara uwundi mu kazi, kandi hejuru y'amabi yose iyo ntwaro ikora igeretse ko kwaka uburenganzira abantu. Igisata c'indero ngo kiriko gitemba nk'ibindi bisata vyose. Vyinshi kuri iyo nkuru turabiyagirwa na mugenzi wacu Eric Kwizera. Igisata c'indero kirageramiwe cane mu ntara ya Bujumbura cane muri komine Mutimbuzi, aho abanyeshure baba 150 bo kw'ishure Rogerme bari mu mihana yabo. Iryo shure ryarugawe ariko icatumye ryugagwa ngo ntikiramenyekana, kandi haheze indwi yose ryugawe abana bari mu miryango yabo. Ngo biragoye kumenya uwutwara uwundi hagati y'umushikiranganji w'indero hamwe n'uwutwara indero mu ntara ya Bujumbura, ngo kuko habaye kuvuguruzanya hagati yabo uko ari babiri, aho umushikiranganji w'indero yatanze itegeko ryo kugurura iryo shure muri uyu mwaka w'ishure w'2021 2022, ariko umuyobozi w'indero mu ntara ya Bujumbura hamwe n'urongoye indero muri komine Mutimbuzi baca barugara iryo shure. Amakuru ava mu buyobozi bw'indero mu ntara ya Bujumbura avuga ko ingingo y'umushikiranganje avuga ko hugururwa amashure yo kuva mu mwaka wa mbere gushika mu mwaka wa gatandatu, ariko umushikiranganje akavuga ko abigisha bohabwa akazi ari mu mwaka wa mbere gusa, abo mu yindi myaka agakora abasanzwe bafise akazi. Ishure Rogerme naryo ngo rikaba ryari ryakiriye abanyeshure bava mu mihingo itandukanye y'igisagara ca Bujumbura hamwe n'abana bo miryango yateshejwe izabo n'imyuzurira ya Tanganyika muri zone Gatumba. Umwe mu bavyeyi barere kuri iryo shure twaganiriye yagize ati ndugure twamugina kuri iryo shure hari abana hafi 150 bicaye muhira ku kubura iyo bava niyo baja, babujijwe uburenganzira bwabo kubera amategeko yubatse nabi. Abakozi bo kuri iryo shure nabo nyene bagiye kuja mu mabarabara, ahubwo leta yari ikwiye kureka guca inkokora abariko bagerageza kugarukana indero ifise akanovera mu gihugu, bagakora kuneza y'igihugu. Ndugaye twamugina abanyagihugu nabo bati nakataraza kazoza kuri intwaro ya CNDD-FDD hejuru yo kudukorera amabi atandukanye, ikabigeretse ko kwaka abana uburenganzira bwo kwiga. Bakaba bavuga ko ngo hamwe ibintu bitohinduka igisata c'indero leta ya CNDD-FDD izokireka kigatemba nkuko yame bigira mu bindi bisata bigize ubuzima bw'igihugu. Umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi aragabisha abadandaza bo kwikika mu kiza mu kugurisha imbuto z'ibigori muri iri rima ry'agatasi. Mu kiganiro y'abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu, uwo mushikiranganje arahumuriza abarimyi kw'imbuto zihari, nayo abajejwe intwaro ngo bafashe kugira ngo ibiciro vy'izo mbuto ntibiduzwe. Bamwe mu banyagihugu baganiriye na Radio Haguruka bakaba bamenyesha ko bamenyereye ububeshi bukorwa n'abategetsi b'igihugu, kuko ingingo zabo zama ziherera mu majambo gusa. Inkuru twateguriwe na Aline Munezero. Mu kiganiro cabereye mu ntara ya Kayanza kuri wa gatanu, umushikiranganje w'ubudukikije uburimyi n'ubworozi yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru yamenyesheje abarimyi bitegurira gatasi ko botekana kuko leta yiteguye kubaronsa imbuto nziza kandi ku giciro kitavuna. Aha Dr. Dogide Rurema yagiriye ko atanga n'ibiciro vy'ingene izo mbuto zigurishwa bivanye n'ubwoko bw'ibigori. Imbuto y'ibigori iraduha icizere kuko
ni nyinshi uravye ihari n'iyiri mu nzira iza. Byongeye izo mbuto zigurishwa nka zose biciye muri wa mugambi wa leta wo kuronsa imbuto abarimyi ku giciro kitavuna, aho leta ibihira umurimyi ibice 40% hama nawe akariha ibice 60% bisigaye. Ibiciro rero byashinzwe turavye ubwoko bw'ibigori bikaba ari ibi bikurikira: imbuto y'ibigori bya kijambere y'ikivyagwa imwe bita mayisi hybrid igurishwa 3,200 y'amafaranga y'amarundi ku kilo. Imbuto nayo ya kijambere kama mayisi composite igurishwa amafaranga 1,500 ku kilo. Uwundi mugwi w'ibigori ni wabasanzwe badandaza imbuto y'ikigori c'ikivyagwa imwe bita mayisi hybrid, bazoyigurisha ku giciro ntarengwa c'6,000 ku kilo. Umushikiranganje Deogide Rurema aragabisha abadandaza bohava bikika mu kiza mu kugurisha izo mbuto z'ibigori ku giciro kinyuranye n'icemewe n'amategeko ko bazohanwa hakurikijwe amategeko. Uwo mushikiranganje akavuga rero ko atambo nimwe yotuma ibiciro biduzwa ngo kuko imbuto zihari kandi zikwiye. Kubera hamaze iminsi hari abantu bagurisha imbuto y'ibigori ku giciro itarikuriwe n'amategeko bahenda abarimyi, kuno mwaka tambuto y'ibigori izoboneka, twashaka kuremesha abarimyi ko imbuto ihari kandi ku rugero rushimishije. Turasabye rero abajejwe intwaro kuva ku rwego rwo hasi n'abajejwe umutekano badufashe mu kuraba ko ivyo biciro bikurikizwa, uwufashwe yabirenze ahanwe hakurikijwe amategeko. Turasabye abarimyi kubandanya imyiteguro, abajejwe uburimyi nabo bababe hafi babereke naho bogurira izo mbuto z'ibigori, maze umwe wese yiyegereza akabuto bivanye naho aherereye, imvura imaze gutasura neza azoce atera. Bamwe mu barimyi baganiriye na Radio Haguruka bavuga ko imvugo nk'izo z'abategetsi b'igihugu basanzwe bazimenyereye, aho bafata ingingo zigaherera mu majambo gusa. Kubwo abanyagihugu ingingo z'umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi ngo bazozemera babonye ziriko zirakurikizwa, kuko abenshi mu badandaza bakomeye ngo arabahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abo banyagihugu barongera bakavuga ko n'ivyo biciro biri hejuru cane baravya amikoro yabo. Bagasaba rero ko leta yocungera neza uko izo mbuto zizogurishwa, maze abadandaza barenze amategeko bahanwe vy'akarorero. Abanyagihugu basaba n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuza arabogoza mu mabanga yabo abashikiranganje bama bafata ingingo zo gusamaza abanyagihugu gusa ariko ntizishigwe mu ngiro.